Ebagabo numvise ngugiye kurongo gutazi guteka ndakubwiza ukuri ngo ndakwereka ingene uteka umukate uryoshe. Ndatanguye n'umunyu muri ako gasorori ncasukamwo amazi y'akazuyazi n'amavuta, nsiramwo umusemburo, ncasukamwo n'agasukari gakeye. Hama rero tubivangavanga neza, wibuke amazi ni mpaka abe akazuyazi adasushe kosi, adakanye hagati na hagati. Hama rero tusukamwo ifarini ryawe, kandi tugomba igipondo kiba kigumye. Ndabibereka neza uyu mukate uraryoshe kandi ndakubwiza ukuri wari danje muraza kuwubona neza. Hama rero tangura ubivangevange, umukate ni ikintu ca mbere coroshe guteka uzi ivyo usiramwo. Hama rero tuwuvanga neza wongeremwo ifu. Hama rero ucukuramwo uwo mudosho ucukoresha amaboko wakaravye neza, ufyonde rero nkuko nyene, kandi ibintu bisaba inguvu, udabishoboye ucuhereza umugabo wawe. Ndakubwiza ukuri ibi bintu birorosha, gasanga utararongorwa naho gira amasiporo kugira ukomere. Ndakubwiza ukuri ebagabo ndumvise ngwingo ndakubwiza ukuri sizo kugendamwo utazi gukora ikintu na kimwe. Muri iki gihe ngo bagusubiza niyo wavuye. Ndakubwiza ukuri usireko amavuta makeyi, ugifyonde. Murabona ivyo ndiko ndakora uko nyene. Ndakubwiza ukuri ugomba woza no hasi ukagifyondagura. Aha zene ndasize no hasi ndafyondagura. Hama ufise imasini nta kibazo. Murabona uko niko ndagishaka. Murabona ukuntu coroshe kitagumye hama hagati na hagati. Hama rero ebagabo ucukibumba neza, ucusirako agatambara. Urabona hama ucurumya no murumyo hejuru, ucusira ku ruhande urindira isaha yose. Hama rero zewe ndaciye ngenda ndavanga muri iyo saha, ndagenda mvangavanga uko gigize, candagira rero intuzeye aho nza gutekera uwo mukate. Ndagomye ngira imikate ibiri. Hama rero nca ntangura nayo gafarini gakeyi hasi ukasire ku ruhande. Hama rero ucufata ca gipondo cawe kukomeye hamugivange uko. Murabona aho ndenda kivanze ntabwo rero irya rimwe kivanga givyimbye uca wongera ukavanga, kikongera kikavyimba ukavanga. Hama rero ndabigize incuro zisika 4. Rero ico cari kimaze amasaha 2 ndi kuvanga. Urabona hama coroshe rero ucugenda rero ugire wone umukate wa mbere ndagikasemwo 2. Hama rero umukate wa mbere ugira nkuko nyene zose ni kuzigira. Hama rero wafyatarice hasi ucugenda nyene uzinga uko nyene. Murabona kuzinga nk'umukate uko nyene. Ugomba wokata ngaho ku mpande nta kibazo kugira ugire mugana nta kibazo umukate uraryoha. Hama ucusiramwo nuko tubishaka. Nujya wundi mukate nyene wa kabiri ucugira uko nyene kwa kundi wagira wo urya wa mbere, uvange usire hasi, usireko nyene n'ifarini rike ntibifate. Hama rero uzunguze uko nyene ufyondera hasi. Urashobora gukoresha n'icupa risanzwe udafise akagati nta kibazo, muguryoze neza iryo cupa ucufyondesa icupa rya Primus. Ndarabonye murayafise mu Burundi. Sawa ebagabo nuko. Hama rero ucegenda nyene usire nkuko ucurindira nk'isaha imwe bimanze bivyimbe. Isaha imwe canke 2 bikiri ngaho. Ugomba ko bivyimba fast usirako akanuze nkuko ugasira ngaho ku ruhande isaha yose. Hama ngaha hejuru urashobora gusirako amata canke amavuta y'inka nta kibazo. Aha hari haheze isaha imwe yose uri kuvyimba muri kantunzeye zenda uvyimbisize buke kuko nta ndarimfise umwanya, ntabwo ndagomba kuyihuta nka Eva. Hama rero ucugira uko urabona cavyimbye neza ucusirako nyene ayo mavuta. Ugomba wosirako amata asanzwe canke amazi. Hari abakoresha amazi nta kibazo. Zewe ndakoreseza amavuta y'inka ya bleba nyene ndayimeltinga ukagenda usiga. Urabona uko nyene koresha umwanya wawe kandi ntufyonde nyene unugusiga gusa. Tugomba gusiga hose agakate kaze kuvaho kameze neza. Hama ukiri kugira ifuru yawe ibiri kuntuzeye ku madigiri 200 ucugenda ukayinziza ukayishusha. Hama rero ukacusiramwo ahari haheza yari imaze kugira amadigiri 200. Aha naho rero iminota 15 yari ihezeze ndacenza gukuramwo uwo mukate. Urashobora kuza kuraba ko umeze neza. Okay, hama rero umukate zewe waruhiye. Udafise ifuru naho hari abantu bambaziza ico kintu. Udafise ifuru
furu sira kumbabura hejuru amakara no hasi amakara wafundikiye hejuru imikate urayifundikira ucusira amakara hejuru no hasi ucuteka navyo birakunda. Hama rero murabona ko umukate umeze neza ndarimpiye wari ugishushe hama urindire gatoya utarasha neza hajya kuziko ndari guteka murabona iyi ndari ndavuga ngo ndayibasirira ko ejo mugati ndaronsa akanya murabona umukate kumeze neza ngoma ndabereke rero ukuntu tuwurya fata ukure ko kagasashe ko musi uko murabona umukate ngene uboneka neza umukate ni danje kandi uyu mukate urashobora kuyikorera muhira ya mikate muhora muza kugura mu masoko babazimba nawe wawikoreye umukate uri danje mu kuryoha uroroshe indani mbese reka ndabereke n'ingene ndawukata n'ingene ndawuservinga ufise fromage ni sawa ufise intuze ya magi ni sawa nukuri ni sawa murabona ni fresh bread murabona ko karameze nk'akagishushe gatoyi ngoma ndabereke gusa umukate ingene uboneka rebe neza murabona uwo mukate ibintu ni danje aho rero ushaka uca usiga akabreba gakeyi ya mavuta y'inka nyene makeyi hama tusirako n'izi ntare benshi bavuga ngo ni intare utu tuntu barwita gute muzeye ino muri Norvege ni Jordbær syltetøy hama rero ugaservinga nk'uku hama katuvyomora ndakubwiza ukuri ni bon voyage ndakubwiza ukuri ibintu vyari danje hama rero ntiwakira impeta y'abandi utaramenya guteka